Uramutse nanone nshuti munywanyi w'ibiganiro byacu uherereye hose hirya no hino ku isi, reka nizere ko umeze neza kandi ukomeje kugira wa kabiri mwiza. Turi kuwa kabiri, turi ku itariki 20 z'ukwezi k'umunani umwaka 2024. Ndabaramukije mwese nanabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu mubandanya gukurikira no kuri nomoresha kure yacu hano yanyu ya Burundi News TV. Ikaze turebere hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa, amakuru duhera nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, twe turaza kugenda tunerekera mu bindi bice bigiye bitandukanye, cyane ibice biherereye hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi, nk'uko amakuru akomeza kugenda haradusumira. Twibanda ku makuru nyine abariko aravugwa cyane mu bijejwe n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho. Abantu barenga 15,000 barafashwe n'indwara y'urukushi cyangwa se indwara y'ubushita benshi bita monkeypox, bavuga yuko ari ibihara bituruka ku nkende nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bucegeranyo cyatanzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu cashotse ku itariki 16 Myandagaro, abantu bashika ku 15,664 bamaze gufatwa n'indwara y'urukushi kuva ico ciza caboneka ku butaka bwose bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nga mu gihugu cacu c'u Burundi rero hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye, aho imiryango igiye itandukanye cyane imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi komeza kugenda ishimangira yuko bakomeje kugenda bagogwa n'ubuzima buzimvye nga muri kino gihugu c'u Burundi cya ku butaka bw'u Burundi, ariko nanone bakavuga yuko inyuruzwa ry'abantu rikomeje kugenda rifata urundi rwego, mu gihe muri Rumonge abantu bashika kuri 3 bamaze kugenda banyuruzwa n'igipolisi, aho abantu bari kuza ari igipolisi kiri kuza kigashira abantu mu modoka cyangwa se ku moto bakabajyana kwa procureur, ariko ntibasobanure icyo babatwariye cyangwa se ibindi baba bariko barabaziza nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Mu gihe Burundi bwitegura amatora rero azaba mu mwaka wa 2025, umugambwe wa Sawanya Frodebu uriyamiriza ubuzima buzimvye ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, mu gihe abanyagihugu benshi bamaze igihe baratakamba ndetse by'umwihariko bavuga yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Nandi makuru menshi akomeje kugenda agaragara, ndabaye ikaze inshuti banywanyi ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi. Turaza kwibanda no ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda atangazwa. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baritegura kwakira doze zishika kuri miliyoni 3 z'urukingo rwa monkeypox mu rwego kugira ngo bashe kuba bogwanya icyo cyorezo, mu gihe kushika none ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima OMS yamaze gushimangira ko iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende ari kimwe mu byorezo bihangayikishije isi. Turagaruka ku mutekano ukomeje kuzamba haba hano imbere mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi turaza no kugaruka by'umwihariko ku makuru akomeye cyane akomeza kugenda agaruka ku ngwano zikomeye cyane zirimo zirabera imbere mu gihugu c'Uburusiya, aho gushika none ibiraro bishika kuri 3 ari byo bimaze kwangizwa cyangwa se ari byo bimaze kugenda bituritswa nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Ibi biraro bishika kuri 3 rero by'umwihariko bikaba abyara ingenzi ku ruhande rw'ingabo z'Uburusiya nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira, dore yuko babyifashisha cyangwa se ibyo bice byose bo byifashishaga n'ubundi bifuza kugarura cyangwa se kubifuza kugeza ibikoresho bigiye bitandukanye by'intambara mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibyo byose kandi bikaba bikomeza kugenda bishimangira ndetse byerekana uburyo igihugu ca Ukraine gikomeje kugenda cyatsa umuriro cyangwa se gikomeza kugenda gikora andi mateka muri izi ngwano zikomeje kugenda zinaba. Turagaruka ku basirikare bamaze kugenda banafatwa mpiri muri izo ngwano. Ndabaye ikaze mwese nshuti twanywanyi ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi, reka nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugenda muragira ibihe byiza cyane. Abadukurikira muri nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, tubifurize kumererwa neza cyane. Abadukurikira muherereye by'umwihariko muri komine zigiye zitandukanye, turabaramukije tunabayifuriza kumererwa neza. Abadukurikira muri mu bihugu bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze. Abadukurikira muri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose ku isi, ndabaramukije nanabifuriza ibihe byiza cyane. Ubwa mbere ushyize ngaha rero kuri nombonesha kure yacu hari nayo yanyu ya Burundi News TV, pyonda handitse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, aho by'umwihariko twibanda nyine ku makuru akomeye cyane aba ariko aragenda haravugwa, aho
by'umwihariko tugenda dusesengura tukabagezaho amakuru twafatanyije n'abamenyesha amakuru bacu basanzwe ari inzobere mu gutohoza amakuru adafise ivumbi. Mwese ndabahaye ikaze, reka tunatangurire nga muri kino gihugu c'u Burundi ahakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye nyine nkuko amakuru akomeza kugenda atusumira abivuga. Muje muri iki gihugu cacu c'u Burundi rero igihugu ciza cane hategurwa amatora azaba mu mwaka wa 2025, hari amakuru akomeza kugenda hari ibikomeje kugenda binengwa n'imigambwe igitandukanye itavuga n'umwe n'ubutegetsi nyuma yuko by'umwihariko bamaze kugenda babona yuko General Neva igihugu asa n'umuntu wabashije kuba yokegera akarima kiwe. Bamwe rero bavuga yuko uyu mugambwe uyu mutegetsi General Neva canga se President Evariste Ndayishimiye atarakaba yiyongera kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira nyuma y'uko akomeje kugenda anyuranya n'ibiri mu itegeko nshinga ry'iki gihugu c'u Burundi. Benshi bavuga yuko akomeje kurangwa no kwica batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe ndetse n'abandi babarizwa mu yindi migambwe. Nk'ubu rero mu bice bigiye bitandukanye muri za Rumonge haravugwa inkuru z'abantu bashika kuri batatu bakomeje baje kugenda baranyuruzwa aho gushika none ata muntu n'umwe uzi aho baherereye. Ni mu gihe kandi n'abandi bagiye batandukanye bakomeza kugenda baratanga ingero nyinshi cyane ku bategetsi bagiye batandukanye cyane cyane abari basanzwe bafise imirimo ikomeye cyane muri iki gihugu c'u Burundi ariko bamaze kugenda bicwa. Bivugwa yuko rero by'umwihariko General Neva iba yarashyizeho itsinda rikomeye cyane risanzwe rigenzura abantu mu bikorwa byabo bya buri munsi. Iyo bamenya rero hari ukuntu utumvikana na leta cyangwa se hari ukuntu ufitanye ubushuti n'abandi bantu batari abanywanyi ba leta ya General Neva ngo bakugendaho hanyuma bakagufata. Nyuma yo kugufata rero bakujyana mu kasho nk'abandi bose bagiye batandukanye, ariko mu masaha y'ijoro ngo barabafata bakabanyuruza mu buryo nyine ata muntu n'umwe ugomba kumenya iherezo ryawe. Ibi byaje gutuma rero abanyagihugu bagiye batandukanye bongera guhaguruka ndetse bazamura ijwi ryabo bavuga yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bibaye byiza atakongera kwitoreza ku ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu gihe bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Abanyagihugu bagiye batandukanye bakomeza kugenda bashimangira ndetse banavuga yuko amaherezo y'ibintu biri kugenda birakogwa cyangwa se y'ibintu biri kugenda bivugwa byose ari uko by'umwihariko bifuza ko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yareka umubano afitanye na bagenzi biwe ba Kongo mu rwego rwo kugira ngo bizere umutekano wabo, dore ko bakomeza kugenda bavuga yuko uko Burundi burungika abasirikare muri Kongo by'umwihariko hari nako abagwanya ubutegetsi bwa Kongo nabo bashobora kugira umujinya bakaba bo kwambuka nga mu gihugu c'u Burundi bakaba bogirira nabi abantu. Aya namwe mu makuru akomeje kugenda avugwa rero, ariko kandi bakavuga yuko ibyo byose n'ubundi ngo General Neva adashobora kuba yabyumva. Imigambwe rero igitandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi usibye kubikomeje kugenda yibasigwa abayobozi bayo bakanyuruzwa cyangwa bagafungwa, hari noneho n'abatanguye kugenda bavuga yuko ubuzima buzimbye ndetse bunameze nabi muri kino gihugu. Igitega umugambwe Sahwanya Frodebu uriyamiriza ubuzima buzimbye ndetse no kuba by'umwihariko bukomeje kugenda butuma abanyagihugu benshi babura ubuzima bwabo bw'ubuzima. Uyu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu misi iheze waje kugenda biyamiriza uvuga yuko ari akamaramaza kubona amadarapo yawo akomeje kugenda anyuruzwa n'abantu bataramenyekana. Mu bihe bigiye bitandukanye rero amadarapo ashika kuri ane y'uyu mugambwe by'umwihariko utavuga rumwe na CNDD-FDD iyoboye igihugu cacu c'u Burundi waje kugenda uratanga ibirego, ariko kandi unavuga ko washikirije ibirego abayobozi bagiye batandukanye, ariko kandi ngo ntagira ikintu na kimwe babafasha cyangwa se ngo banakore amatohoza mu rwego kugira ngo nyine babashe kuba bomenya imvo n'imvano y'abantu baza kuba botwara amadarapo yabo ku byicaro bikuru by'iyi migambwe. Nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa, baje kugenda bavuga yuko ata wundi muntu n'umwe wakora ayo mahano usibye urubyiruko ruzwi nk'imbonerakure rubarizwa muri CNDD-FDD, dore yuko arirwo rusanzwe rushyirwaho ibibi byose nga mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe Burundi buriko bwitegura rero kuja mu matora mu mwaka wa 2025, umugambwe Frodebu uriyamiriza ubuzima buzimbye ku butaka bw'u Burundi bwose. Ibyo byatangajwe rero kuri uyu wa gatandatu ku itariki 17 Myandagaro umwaka wa 2024 Igitega, umugwa mukuru wa politike n'umukuru wo mugambwe akaba yavuze ko kandi afise amakenga ko amatora atazoba yizewe cyane ko by'umwihariko umugambwe wiwe utashyizwemo
utashyizwemo by'umwihariko mu ishirwaho ry'imigwi iyategura kuva by'umwihariko mu gushika hasi nk'uko byotanguye mu gihugu cy'u Burundi. Kandi hakomeje kugenda haranengwa ibikorwa bigiye bitandukanye by'amatora, bivugwa yuko kenshi ayo matora aba ariko araba by'umwihariko ariko kandi akazamo ubunyanga ndetse n'ubusuma bwinshi cyane, ndetse binavuga ko byonatangiye mu gutangura kureba abazohagararira ayo matora cyangwa se abazayategura mu gihe imigambwe igiye itandukanye itayarimo. Ariko kandi hakaba ariho n'ikibazo cy'amakarita agiye atandukanye yagiye ahabwa bamwe mu babarizwa muri CNDD-FDD. Binavuga ko kandi igihe cyose amatora agiye kuba ngo mu gihugu cy'u Burundi baba biteguye gupfusha abantu benshi cyane mu kubanyuruza ndetse n'ibindi bikorwa bitari byiza cyane. Perezida Nkurunziza, Patrick Nkurunziza, yavuze ko ababazwa n'ihungabana ry'ubutunzi ryibonekeza ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Bagize ati turababazwa cyane n'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa kuri iryo hiyongera ko kandi ibura ry'ibidandazwa byakenerwa nk'ibitoro bituma by'umwihariko haba ingorane mu kwiyunguruza kw'abantu n'ibintu, hatibagiwe ubushomeri mu rwaruka, niko yashikirije abari bari muri iyo nama. Aha kandi yanagarutse ku kuba by'umwihariko hari amakuru yakomeje kugenda aravugwa yuko General Neva iyo bamaze kugenda abura icyo akora mu gihe abategetsi bamuri hafi bamubwira ko yokabaye yugurura imipaka yose yafunze, dore ko iri mu byateje ubukene bukomeje kugenda baranuma ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Benshi bemerana kuri iyi ngingo bavuga yuko impamvu y'ubukene, ibura ry'ibitoro n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye biriko byibasira iki gihugu cy'u Burundi byose ngo bituruka ku bigendanye no kuba yarugoye iyi mipaka, ndetse bakaba bari bamusaba kuba yayugurura, ariko kandi akaba yarabuze aho yohera ayifungura. Kubwo mukuru rero umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD, umuti rudende w'ibyo bibazo ni amatora yigenga kandi ahurikiyemwo bose. Yahamagariye kandi abanywanyi b'umugambwe wa Melchior Ndadaye kwitaba amatora ya 2025 2027 y'abashinga amateka n'abakenguruza amateka hamwe n'ay'umukuru w'igihugu. Ariko Patrick Nkurunziza arababazwa nuko umugambwe wiwe utashizwe mwishirwaho ry'imigwi ijejwe gutegura amatora mu ntara ndetse no mu makomine amatora agomba gutangira vuba ngaha. Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu by'umwihariko, yatowe muri Rusama umwaka w'1993 imbere yo kwicwa kuwa 21 Gitugutu wo muri uwo mwaka nyine, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Andi makuru hakomeje kugenda avugwa rero ni amakuru araza kugenda aratwerekeza ngaha muri Kongo. Abantu barenga ibihumbi bishika kuri 15 barafashwe n'indwara y'urukushi izwi nka monkeypox. Mu cegeranyo cyatanzwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu cashotse ku itariki 16 Myandagaro, abantu bashika ku 15,634 baramaze gufatwa n'indwara y'urukushi kuva ico ciza cibonekeje ku butaka bwose bw'ico gihugu ca Kongo. Abantu bashika kuri 548 bapfuye nibo bamaze kugenda bamenyekana mu duce. Urugero rero mu duce iyo ndwara yamaze kugenda yadukiyemwo turi hejuru cyane y'utundi. Dr. Luja Nkamba rero asanzwe hari umushikiranganje w'amagara y'abantu n'isuku, avuga ko kandi muri ico cegeranyo ko ibitegerezwa gukorwa by'umwihariko mu kwirinda ico ciza bitarakurwaho by'umwihariko na cane mu ntara zakariwe kurusha abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu. Bavuga ko kandi bafise amakenga ko iyo ndwara izorandagata mu gihugu cose, hamwe ingingo rushasha rero zo kuyigwanya mu gihe zitora izofatwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ico gihugu ca Kongo kiba gifise ibyago byinshi by'uko icorezo cyose cize kibasigamo imvune ndetse kigatuma abantu benshi bahahungabanira canke bagahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi gikunze guhora mu ntambara z'urudaca, aho gushika n'ubu ngubu baba bari mu ntambara. Ibituma rero hadashobora kuba haboneka uburyo abanyagihugu bashobora kuba bojya gufata inkingo cyangwa se babasha kubahiriza ingamba ziba zarashyizwe mu rwego kugira ngo habashe kuba horwanwa ibyo byorezo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Umushikiranganje w'amagara y'abantu avuga yuko kandi intara ya Sud Kivu iri mu zibangamiwe, ikaba ifise abagwayi bashika ku 4,000 byose barenga.
uburongozi bw'amagara rero y'abantu mu ntara abumenyesha ko by'umwihariko intara ya Sud Kivu bavuga ko ariyo ntara irenza abantu 4,000 bafashwe n'iyo ngwara, gutyo ikaba by'umwihariko intara ya kabiri irimwo abagwayi benshi. Ibisata bya leta bijejwe rero amagara y'abantu muri iyo ntara bivuga yuko amazone y'ubuvuzi ashika kuri 29 kuri 38 yose ari muri Sud Kivu yamaze gufatwa n'iyo ngwara. Muri ayo mazone ashika kuri 29 y'ubuvuzi ane niyo aza imbere y'ayandi. Nyangezi rero irimwo abantu barenga 800 banduye, hakurikira iya Miti, Kamituga ndetse na Uvira. Izo ngizo akaba ari zimwe mu zikomeje kugenda zigaragazamo ibyo byorezo cyane. Muri ayo mazone niho rero uburongozi bw'intara bushira ingufu kurusha ahandi hose, kubera uwo mugera rero uradangata ubajejwe amagara rero y'abantu. Abajejwe amagara y'abantu barasaba abanyagihugu kwihutira kuja kwa muganga bacibonye ko nyine ibimenyetso by'iyo ndwara nk'amaherere yo kwiyanga byamaze kugenda bibashikira. Ubu twihabiye rero ayo mazone ashika kuri 4 y'ubuvuzi, turiko turita ku rutara kugira ngo by'umwihariko duhagarike umuvuduko w'abapfa mu yandi mazone. Byasiguwe na Dr Claude Bahizire ajejwe kumenyesha amakuru ku gisata c'amagara y'abantu muri Sud Kivu. Kugira ngo rero irandagata ry'iyo ngwara, Claude Bahizire rero by'umwihariko yamenyesheje ko hokurikizwa isuku ryo ku mubiri muri rusange, na cane cane gukaraba neza isabune hamwe no kwirinda gutizanya impuzu, gusangira igitanda n'umugwayi canke se uwundi muntu ufise ibimenyetso by'indwara y'urukushi. Ikindi nuko rero abanyagihugu bahamagariwe kuhagabira. Umwe wese rero yategerezwa kwigenzura agaca anyarukira ku bitaro bimwegereye akibona ibimenyetso. Indwara y'urukushi rero bita urukwishi rwa muka ku nkende ni indwara yandakira igafata umuntu ivuye mu bikoko itewe n'umugera nyine nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Yigaragaza mu bihe rero biza ku mubiri, uruhu rugakomeza kenshi cyane, bikaba mu maso, ibiganza ndetse n'ibirenge. Uwo mugera ufata muri rusange iyo umuntu akoze ku maraso, ku mazi yose asohorwa n'umubiri, ibikomere ku ruhu cange se ibishorwa n'umubiri w'ibikoko canduye iyo ngwara. Tukabicesa ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu rizwi nka OMS. Gukora kubishoboka kubishokera rero mu zuru ndetse no ku rukoba rw'abantu banduye cane ibikoresho byanduye nk'ibisaswa n'ibikoresho byo mu nzu birashobora gutuma umuntu yandura. Mu minsi mike cyane rero abahinga baratewe umutima uhagaze n'ukuntu iyo ndwara iriko iradangata iciye no mu mibonano mpuzabitsina. Ibi byose bikaba biriko ari ibintu biriko birateza ikibazo gikomeye cyane nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushika none rero ibihugu bigiye bitandukanye byano ku mugabane wa Afurika birahangayikishijwe n'uburyo iyi ngwara ikomeje kugenda irafata urundi rugero cyangwa se irakomeza kugenda ifata abantu benshi cyane. Icyakora hakaba hariho nyine bamwe abavuga yuko bakomeje kugenda bagerageza kwirinda cyangwa se kugerageza kureba uburyo ibyo byose byorangira. Mu gihe ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gikomeje kugenda gihura n'ibibazo by'intambara, iyi ngwara ikomeje kugenda ibabera kasamutwe cyane. Icyakora amakuru aravuga yuko nyuma y'izo ntambara bagiye kugwana n'ingamba zo guhangana n'ici corezo. Minisitiri w'ubuzima wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanatangaje yuko imibare y'abantu bamaze kwandura ubushita bw'inkende muri iki gihugu igeze ku 16,700, naho abo yishe bakaba barenga 570 kuva uyu mwaka watangura. Avuga ko biteze kwakira inkingo mu cumweru gitaha. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuwa mbere i Kinshasa, Minisitiri Roger Kamba yagize ati turi ku bantu bashika kuri 3.4% bashobora kwicwa n'iyi ndwara. Kamba rero yanavuze yuko iyi Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ifise
ubunararibonye mu guhangana n'iyi ndwara cane cane yuko arico gihugu ca mbere yabonetsemo ku bantu mu myaka igera kuri 50 iheze. Yagize ati monkeypox ni indwara tuzi neza hano mu gihugu cacu ca Kongo, iri hano kuva muri mu mwaka w'1970 yabonetse bwa mbere rero mu mwaka w'1958 mu nkende umuntu yayandujwe n'inyamaswa, ahanini inkende yabonetse ku muntu rero mu ntangiriro z'umwaka w'1970 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mbere rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara 2/3 bayanduzwaga n'inyamaswa, naho 1/3 bikaba umuntu uyandujwe n'undi. Ibyo nivyo rero byabagaho cane cane mbere, byabonekaga cane cane mu majyaruguru mu ntara za Equateur ndetse n'ahandi. Bimwe mu bimenyetso bigiye bitandukanye by'umwihariko biranga iyi ndwara harimo umutwe, umuriro, kuribwa imikaya, kuribwa umugongo, amasazi yo mu muhogo, kugwa agacuho, kuryaryata ndetse no guhindurwa. Gukora rero ku myenda cyangwa se bijyamirwa canke isume yakoreshejwe n'uwanduye abafise ubwo bushita, ufite guhita uyondora. Gukorakoranaho umubiri ku wundi n'ufite ubu bushita bw'inkende, gukora no kwitsamura kurwaye ubushita bw'inkende, gukoranaho ndetse no mu bijejwe n'imibonano mpuzabitsina. Minisitiri Kamba ariko anavuga yuko kandi virusi y'ubushita bw'inkende iriho ubungubu iyandura vuba cane kandi yica kurusha andi moko yose yari yaragiye araboneka mbere. Ati ubu si indwara ya Kongo gusa, imaze kugera ahandi henshi cyane mu bihugu bishika kuri 17 bya Afurika ndetse n'ahandi hose ku isi. Uretse Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ifatwa nk'izingiro ry'indwara, ubu hanze y'ico gihugu imibare yerekana yuko kandi Uburundi buri mu hibasiwe cane, aho leta yatangaje ko kugeza ubu ngubu mu mpera z'icyumweru giheze abanduye ari 153 bari mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu. Mu karere iyi ndwara yabonetse mu Rwanda, Uganda ndetse na Kenya. Hanze ya Afurika ubu bushita bw'inkende bumaze kuboneka mu bihugu birimo Sweden ndetse na Pakistan, Sweden ndetse na Pakistan y'ubwoko bwa Claude ndetse na Philippines nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Muri RDC Minisitiri w'Ubuzima kandi yanavuze yuko bizeye kwakira inkingo za monkeypox vuba cyane. Ati tugiye gukingira abantu kandi umuntu wakingiwe bimurinda iyi ndwara kuba yoyandura. Yongeraho ati nizeye ko kandi mu cyumweru gitaha tuzabona inkingo zihageze. Twebwe rero twiteguye guhita dukingira, dutegereje gusa ko zihagera. Ni inkingo iki gihugu rero by'umwihariko kizatangura, ahubwo ubu kikazahabwa nk'impano nk'uko by'umwihariko yakomeje kugenda abivuga. Kamba agira ati dukeneye hafi doze miliyoni zika kuri 3,500,000, ariko kandi nababwira yuko kubera Ububirigi tuzabona doze zishika ku bihumbi 21 zirenga izo. Nta nubwo rero ari 1/10 kubera Ubuyapani tugomba kubona doze miliyoni zika kuri 3, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kureba ngo zizatwoherereze doze zingahe, kuko n'ubundi nabo ubwabo bakeneye izo nkingo nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hari inkingo zishika kuri 2 zizwi za monkeypox, ni inkingo zageragejwe ariko ntabwo ziragera muri RDC cyangwa se ahandi mu karere aho iyi ndwara yamaze kugenda igera. Kamba yaburiye abantu kwirinda imibonano mpuzabitsina ndetse n'abantu benshi, kuko n'ubundi ngo basanze ari kimwe mu byihutisha cyane iyi ndwara. Yasabye kandi abanyekongo kwirinda gukora ku nyamaswa zipfisha, kuko n'ubundi ngo nazo zanduza cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Iki gihugu rero gikomeje kugenda kibasigwa n'indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye ndetse n'ibiza, mu gihe n'intambara iriko iravuza ubuhuha. Ubu haravugwa ibitero bikomeye cyane byaje kwibasira agace kagenzurwa na M23 mu bice bya teritwari ya Rucuro muri lokalite ya Bashari Mokoto, aho ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaje kugenda ziragaba igitero gikomeye cyane, igitero cy'ubugome caje kugwamo abasirikare, ariko kandi abo basirikare bakaba bari ku ruhande rwa Kongo, kuko n'ubundi baje kugaba ibitero kuri M23, maze M23 nayo ibasha kuba yo kwigwanaho, biza gutuma abasirikare ku ruhande rwa Kongo baza kugenda bahashirira. Ndabashimiye mwese kuko mubana nanjye mu makuru n'ibiganiro mbategura ndetse nkanabagezaho.